Mwaramutse uno munsi Neva ari kuvugana n'imbonerakure aka urwaruka ariko mbazemo abantu iyi ntwaro ya CNDD-FDD iyi politike y'amanama y'urudashira y'amadiskuru adahera bayigiye hehe nta sinzi ibihugu abantu muri nta gihugu ndabona abantu President de la République Premier Ministre bama ku stade bama mu manama bama mu conference bama mu bikorane amajambo nta musi rirenga je ntabonye nakari kuvuga discours iyo atari never iyo atari reverie ninda kugarika atari ndakugarika ningira ko buca sinzi ko n'amazina yabo bama discours ya naka ijambo rya naka amajambo ntashobora kubaka igihugu bantu b'Imana ibi bintu vy'amajambo vy'amaparara ntibishobora kubaka igihugu kugeza mushoye kuronka ubwenge bwo gupanga ngende igihugu gikorwa abantu mukaza mubabwira muti tugiye gukora ibi mukaja mubikora ivyo musohora mukaja no muri newspaper cyangwa kuri RTNB bigasoka abanyagihugu bakavyumva bari mu mihana yabo ibintu byo gutesha umwanya abanyagihugu niraza ko ari unproductive counterproductive anyhow kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere Gitakayamuneza kuri uyu munsi kubona turi kumwe na mwebwe ugwaruka aba bantu barakunda kumviriza amajwi yabo they like the sound of their voices no kuvuga ku c'est trop ridicule puis bo aba bajene nuko nyine mu buri n'ubundi atakazi kahari abajene nk'aba bose ugiye bakoranya buri munsi basiba production est-ce que nayene bagomba kuba bari ku ishuri bagomba kuba bari ku kazi bagomba kuba bari kwirigara aba bantu baza kumviriza amadiskuru y'imbura yatagira sense koma kuko ni mwebwe Burundi bw'ejo et puis harimo n'ubuntu bw'ubwana buto butazi exactement cyo waje gukora buri ko burayura sinzi ko babonye akayura kandi karasinziriye aba bantu aya majambo ntayo bumva bon usibye ko atari n'amajambo n'ibintu none sense ko jembo nakora kubatesha umwanya mu bareka bakaba abana bakaja mu mashure bakiga ibiharuro n'igifaransa n'ubwo mwe muvuga ko bidafatiswa none iryasuka ntitunze abashinwa iryasuka tujagurira mu bushinwa ntibatunze none se abacuze mwemuzi wo gucura ruguhonda kumwe bakera basogokuruza bafata butare bagahonda n'inyundo bagashuhisha umuvuba no munsi twateye imbere dushuhisha amamashini tukazana amaforoma amamure ugakora ikintu bo Neva ndabonye akazi yari gushobora Neva yari kuba umwarimu wa kindergarten umwarimu wa creche yari kuyishobora kabisa oh man rero wewe urashobora kuba wewe ujejwe gukora verundi mugaca wa gukora verundi utinzoja kugura mu bushinwa kuko ni wajejwe kubumba ibirahuri bo verundi bagaza niwe yewe bakemura murayirya sinzi gituma mwe abadedemwe mudafuma mukopiya bagaza kandi bagaza magwa kwa muruta kwera muruta bagaza iyo ni terme bakoje mu kintu cyakera kubera bagaza no wakera yaciye imyaka ico gihe hari abantu babiri gusa bashobora kuvuga ifaransa Emile Mworoha n'undi umwe ntiyibuka Terence Sanze anyway hari abantu bake ba intellectuel hari technology ntaho yari hagaze ibintu by'ama ordinateur ntivya bwakwire mu bihugu bitari bike nko muri Afrika naza ko atagiye gukoresha ordinateur n'ivyo hanze nta ordinateur moderne vya bikihari ubu telecommunication yarongerekanye nta kuntu mwoguma mwidodomba ngo verundi ngo turashobora gukora bitoca kubirangura mu Bushinwa kandi mufise ubutare mufise buri kintu niki babuza ko mutangura utwo tu entreprise mwofa mutangura dutoto tukabona ko muri ko murakora nubwo ucuzi mukabumoderniza mu Burundi hamwe wacuzi bakera bari bakeneye gusa ko muha amatuzo nkangahe bakaba batanga gucura ayo masuka mugabo batirwa baravuza inyundo n'imivuba kiba vyakera bivuza kuya kandi bidashobora kuproduce ibintu bikuye abanyagihugu bose bon muhitamo kuja kubikora mu Bushinwa ko bashina bo bakozi ni wajejwe kubumba amasahani ngaho ufise kaole yo kubumba amasahani ufise ibikenewe mugaca wanka ngo mwuga wo kubumba ndawasi mugabo kacuca kugura ivyo umubumvyi yibumbi
Bo unabona umujene mbona hano uyu musaza w'agakofera mu Burundi afite abajene bava ku myaka 3 igisu c'inkona gucika ku myaka 36 imbonera kure z'ingyamunyu. niyo ngorane kubera twe dushaka kuba abakomisiyoneri ntidushaka kuba abagwizatunga. Bo reka mpagarike ngaha mvuge ku Bashinwa, reka mvuge ku Bashinwa. Ejo nakoze video mvuga ingene Singapore yabaye develope, reka unaho ndabe ingene Chine yabaye develope, puis turabe yuko mu vy'ukuri ari akazi k'abanyagihugu guteza imbere igihugu ko ari agwaruka n'abantu batazi n'ikintu nivyo bize ntiba bihagije, ariko reka kwanza turabe ivyo ingene Chine yagize. Naje kuri wa mugenzi wanje ChatGPT ushaka kuja no kubaza histoire, kubakunda histoire, ndavuga nti comment la Chine s'est développée no musanze mu gifaransa ko nibaza ko abarundi benshi muvuga ifaransa n'ubwo kidafata iswa. Aravuga ati le développement de la Chine est le résultat de plusieurs décennies de réformes progressives. Urumva ko habaye ama réforme. Urabona nk'iki kintu bariko barerekana, iyi ni train, bullet train muri China. Sinzi abari muri Chine mubwira ino nzu no munara wariwo n'uyu mugabo kumba ari Mao Zedong. Abavuga ko habaye réforme progressive, hagiye bahindura ibintu gahoro gahoro, habaho investissement massif, donc barashira imitahe mu bintu pana vyo kubaka amazu y'abaperezida n'ingoro n'amastade no kujana amafaranga muri Saudi Arabia no mu Barabu, ahubwo investissement muri infrastructure. Hanyuma une stratégie économique très pragmatique ou pratique si vous voulez, donc bakaba stratégie économique iri pratique, bivuga ngo amavoka, imisiba, iminsazi ubivanamo ugashiramo ibintu ubona ibindi bihugu biko biteza imbere, hanyuma ukaba pratique ugashiramo ubwenge mu vyo ukora. Alors bavuga ngo on peut résumer en plusieurs étapes les fondations bahereye kuri parti communisme chinois muri 49. Sinakera cyane bavyo muri histoire Mao Zedong, benshi iyo bamumvise baca bibaza tukumva n'umuntu uri 19e siècle 18e siècle canke comme ça, ni vuba cyane ndumva après la deuxième guerre mondiale Burundi buri kuri colonisation wanashaka. Hanyuma habaye nuzeye nationalisation des industries. Bon, ikibazo cha nationalisation mu Barundi nuko abarundi bumeze bari incompétent. Urabona ko amashira hamwe yari nationale baciye bayajya canke bakaya umuntu adashoboye akagenda akayahombesha. Reforme agraire mu vy'uburimyi, mu vy'ukuri ivyo bintu muri ko mugira ngo abantu basuye kuja kurima kujya kwa kera, aho kuraba ukuntu aho gasi gatoyi ku Burundi mufite mu gaproduiza neza ku Burundi burya bufise noyi uganye n'andi masi. Sinzi iyi weekend nako datembera inyuma y'igisagara, urabona ahantu massive land, ahantu hanini cyane hatagira umuntu haba utikweze ko n'umuntu hafise. Ugiye kuri gisagara cyo usanga ahantu hanini cyane zo kwereka yuko population mu Burundi iri de peut-être 20 fois plus dense que igihugu nka za Australia za New Zealand gutyo. Donc ubu ni butoyi, nibutse n'undi muntu yukuze yansanze Cape Town, ndamwereka turiko turatwaza imodoka ahantu hari imireri 3 ngaha n'imireri 3 ija gauche droite lanes, donc imihora yibarabara sinzi renze ko mubita mu gifaransa mu Kirundi. Ugati mundi horo nkantu kibarabara nkiri wabononye urusiso, bisa ko mu vy'ukuri uba sérieux ingene iyo simu yimanaginga ikavyara umusaruro ku buryo atarako kukazagura. Hanyuma développement de l'éducation et de la santé, donc éducation uko kuntu éducation mwayishe. Bona napanze kugira ikiganiro isesangura ku vyo Fokode canke igana Fokode yakoze, yari Fokode je pense, bavugana ibijanye n'indero mu Burundi, ayo mareforme bakagira bazana fondamentale, ubu fondamentale kuyifuta twakoze amakosa. None abo bana mwamaze kubuzingamika, batazi gusoma, batazi kwandika, batazi kurezona, bazoca baba bande. Dufise une génération sinzi umenga yatangwe muri 2013, donc hareze imyaka irenga 10. Ubumva hagiye kuba gap génération y'abantu novuga b'indebire, ntibazi gusoma, ubona ngaha kuri internet, ntibazi gutanga argument, ikintu bazi no gutuka no gushira mwabigishije. Iyo génération izoba problématique kandi ibizotuma hanasohoka n'abarimo batazi kwigisha, hanyuma indi generation zo kwikenya nibe problématique, bico bituma igihugu kizamba. Kai kubera muca mubigisha n'ubukozi bw'ikibi, burya urakabona umuntu w'ikijuju umugabo adakora ikibi, ukoranije ubujuju n'ubukozi bw'ikibi, ibintu bica biba ugute si vous voulez Kirundi kandi.
hanyuma sante bien sûr urumva umunyagihugu atamara neza ntakora neza ibintu vyo iyo umuntu agwaye haba absenteisme asiba ku kazi afite amagara make udufaranga twose yakora tujana muri sante ibintu nk'ivyo construction d'une industrie lourde donc bubatse heavy industry muri China barubatse industry ku buryo ubu ikintu cyose uzumpenyuze umuntu ari muri Canada Australia etc utembere mu nzu uraba ibintu ufise made in China uhereye wanashaka no kuri izi laptop dukoresha wogira ngo ni Mac wogira ngo ni Mac computers za Apple mugabo it is made in China. Hano ndafise spare one donc aha handitse ko ari made in China, donc ivuga ngo designed by Apple in California, donc Apple niyo yayipanze si vous voulez niyo yadesigninze muri California hanyuma assembled in China mugabo bayiterateranije hehe muri Chine. Donc yaba Apple yaba IBM yaba yandi ma company impuzu nizo muza muvuga ngo nizo abataliyano nibiki it's always made in China. So ico kintu baragikoze, ico ntabwo gikora abanyagihugu n'abajene gikorwa n'aba leader bari kuri politique bari hejuru kwisonga. En effet muri Chine novuga ko ari nko muri CNDD bafite umugambo umwe udomina ano wadominye kuva ico gihe the Communist Party, le Parti communiste chinois, Chinese Communist Party CCP, mugabo bo babaye abakozi abasende nabo baba abaryi, niyo difference nini aje tuma China yateye izamuka CNDD Uburundi itera ibuzamvya ibusubiza mu kuzimu. Bo donc baravuga les tournades abantu bagiye barakurikirana ndimo mu inyuma ya Mao Tse-tung ariko igikuru bavuze ko bakoze ouverture aux investissements étrangers. Bon nivimeje kubereka ko za Apple n'izindi bijya bintu muza muri ko muhangana ngo muko muhangana n'abazungu n'abanyaburayi. Chine iruguruye usanga Macron yagiye gutembera muri Chine, Trump yagiye bavugana Trump nubwo batukana rimwe hajya bahizi bahangana mugabo muri Chine iri marché ouvert barashora bakarangura. Ugiye muri Australia mining n'ibindi abanyaustralia n'ubusanga bariko abashino n'ubusanga bariko barubaka mu mamine n'ahandi hose, donc yaruguruye imihora abanyagihugu abafise amafaranga bo hanze barinjiza amafaranga ntibagumye biyugaranye ngo bakorone bamaza muri langage yo guhangana n'abantu bakeneye kunguka. Autorisation des entreprises privées, bon encore une fois urana ko privé ngaha mu Burundi yitwa privé nitwagwa n'umugeneral ari umuntu hatari mu general baca bamuhohotera. Mwarabonye encore une fois ndamusubiremo kumbugira zo ndonka ukazenzo muvuga kuko ni novuga ka textbook case really ya injustice n'ubukunzi bw'ina bw'abadede igeka ya Dr Sahabu aho yazanye hôpital privé abadede bakaca bayisukamo muyisukamo nkande mwavyize ko yaraje ari umuspecialiste azanye abaspecialiste mwebwe ntimoja ku ruhande mugakora ivyo mushoboye etc. haraba libéralisation progressive de l'agriculture. Bon libéralisation tuantu ivuga bavuze ngo ibintu byoca bizimba, eske mu Burundi ho ibintu birazimbutse ibintu biraboneka, donc etc. Maintien d'un état fort ni état iroganze leta ikomeye ni leta iroganze leta iyumba niyo leta mustantera afata decision ko yishakiye bura matare gafata decision yiwe eje akayisubiza inyuma, president akavuga kuri stade, ejo ministre de la défense akavuga le contraire, ejo umuvugizi wakavuga ikindi kiga gatatu, umukuru amashinga amateka akafise ibindi by'iwiwe apanga, umukuru umugambwe nawe ugasanga afise projet de société yiwe, donc usanga ari ibintu vy'akajagari tagira uko bingana. Aho ahubwo uwundi mugabo nabuvuze ejo bundi ariko aravuga ko afise abagenero mu Burundi, donc un citoyen privé akavuga ko afise abagenero mu gihugu kizima, nta n'umupolisi muvuga ngo uramufise, n'umuntu uvuga ngo ndafise umupolisi umwe wacha bamuhitana, uwo mupolisi wamukuye hehe ryari ko twaze ko abapolisi abene gihugu. Donc kuva ko umugenero ashobora kuba manipuler no mu citoyen lambda, c'est très ridicule. Donc ico gihe mu leta yumba état en faillite ou défaillant, n'importe quoi. Bon, la Chine adopte ainsi une économie de marché sous contrôle politique. Donc bashizeho économie de marché ariko bagumanye ntuze yero Communist Party yagumanye ububasha butari bukeye muri Chine, ntabwo ari modèle yo mu France cyangwa yo muri Angleterre comme ça. Hanyuma Chine yabaye devenir l'usine du monde. Encore une fois ibi bintu saba jeune babishiraho, saba hari segize catholique, saba kuru w'amadini n'amashira hamwe yigenga, saba jeune bashize hamwe muri payeje, ni leta ivuga iti tugiye gushira iki kintu nka priorité bagishira imbere.
Okay, bo kandi urumva ko baba bafise une main d'œuvre abondante, abashinwa ni benshi cyane, abandi nabo twose abajene benshi, mugabo urabona aba jeune aho kubakoresha ngaho mu gihugu turiko tubagurisha mu Barabu no mu bandi abaministre bacu baba hanze bivuga ngo twasinyanye amasezerano na Serbia, ngo turiko turanda gusinya amasezerano na Saudi Arabia, ngo urumva ko bigenda neza, abantu bagiye baranuka amafaranga mu Burundi, urumva ko bigenda neza. Iyo ni main d'œuvre en Afrique turiko turawestinga muri Chine, barayikoresheje biteza imbere. Ubu ama factories menshi ariko yimukira mu bihugu nka za Vietnam, ariko yimuka mu bihugu vyegerana na Chine, kubera muri Chine aho abantu bariko baragabanuka, mugabo ama manufacturing ariko yungururiza mu bindi bihugu mu karere harimwo Indonesia nayo nyine yatanguye kuzamuka na Vietnam, kubera bashaka abo ba jeune babo bakoreshe mu bintu vy'akamaro, pana kubashiririza mu mastade, ibintu vyo kwama ba mu mastade bagira amadefile bavuga uburofa, bagomba kuba bicaye mu mafactory bariko barakora ibintu, hanyuma abo bose bajya muri za Saudi Arabia bagomba kuba ari ngaho mu Burundi bariko bateza imbere Uburundi, etc. Bavuga ko bashyizeho infrastructure moderne, une forte stabilité politique, ico naco c'est très important. Mu Burundi habuze stabilité politique, en fait ko kuntu ubona umuministre bamushiraho ejo bakamutegeka iki, yavuze ati uko siko cogenda, ngo turagukuye, haravye nabi turakwishe. Ivyo bituma ata muntu ashobora kwiyumvira kushiraho amafaranga yiwe kuko na stabilité ibihari. Et puis une politique favorable aux exportations. Bo ko exporta bien sûr uba wabanje kwimbura, mugabo na muntu nta tuba twimbuye, ariko na exportation uvuga iri modeste, nk'ivyo byo gushora mu Rwanda, muri Zaire no muri Tanzania, mu gihe imbibe ziyumba zimwe zugaye, ntibishoboka ko mushobora kuza murashora hanze. Iyo mureka nk'urube rw'u Rwanda guguruye, ntiyabuza abantu muza Kayanza canke muri Nord boza barakora utuntu bashora mu Rwanda, burya abanyarwanda barakundira habakora gake gusumbya Barundi. Boza murabashorera amatomati, za ndagara, ya mikeke, ugasanga Burundi burashoboye kwizamura, mugabo rekada. Rero bavuga ko inzigo donc inda ndende ihumira injya, canke umuntu w'inzigo yakubise agati mu mazira ntoki ngo kugira ngo abo bari kumwe banukigwe, asanga yayitarukirije mu maso. Hanyuma etc. Bavuga ko des entreprises occidentales déplacent leur production en Chine, donc nabivuze ko za Apple n'ibiki. Anyway, urana ariko ko ndiko ndereka leta y'u Burundi kumbure, kubera bakunze kuvuga ngo Ubushinwa, ngo Ubushinwa bwateje imbere na leta y'Ubushinwa, bwateje imbere n'abanyagihugu, bivuze ngo Ubushinwa ahubwo mwe nitwabwira genda muri Ubushinwa, kuko mutubwe ngo tuje kuri Ubushinwa, ahubwo mugiye kuri Ubushinwa mukabaza murabigenze gute, bakubaka amabarabara ko murayubaka, ko mutanguye kubaka ibarabara ngaca muri rya ikaguma ari umusenyi, ejo ikaba inogonogo, n'ibyo bagaze hasi yasigiye akanana kwa maintenant le port muba muri ko murazubaka, sinzi ico kiporo cy'Ibujumbura, kugira aeroport ntimufite n'indege imwe mwarayiriye, none iyo ndege ushaka abajene bateratanya amafaranga baje kugura indege bagire gute, ntibishoboka. Barrage ndagaruka kuri ya barrage y'Impanda, neva wayiriye yose urayimara, none ushaka abajene bagende gute, bagende kuri barrage kubaka Impanda marose billions zivuye hanze mu kazirya, nimubake kandi badafite umuriro bokora iki? Umujene adafite umuriro, je mfise umujene, abajene murangoca bagira ukuntu iguye kuti ko ntakubona kuri online vyagenze gute, ati hano nta itisi no tumaze imisi tataye dufise koma, ntibishoboka. Bo chemin de fer byo tuvyihoze, université education muri Chine barashyize imbere cyane, iraba université ya Kanovera, uhiye n'umushinwa, nubwo abatarizo utangwa kwibaza kwazi biharuro, utangwa kwazi ko ari umuntu azi ubwenge. Iyo ni ntuzeye ni systeme ya education, nabivuze kuri iyo education mwazanye fondamentale, mugazana ibintu vy'ubujinga muri education, mwamwisha igihugu, mwisha abantu, kuko abantu niwo mutahe capital igihugu kizamukira ko. Voilà, donc sinzi ko ibi bintu bigaragara, monsieur le président, akanakazi ka leta. Sinzi undi muntu nabonye abo bashahata baba pasteur bama ariko baravuga ngo leta ntiyagomba gukora ibi. Dudes ni muri line iwanyu muvuga zijya fairy tales zaba Abraham na za Isaac na Yakobo. Muri politique harimo ntuzeye formule abantu bagomba gukoresha muri izo mu guteza imbere igihugu, hagomba kuboneka izi infrastructure, amabarabara meza, ama transport meza, communication nziza na energie. Ivyo bitana education bitahari, rien n'est possible. Ibindi byose nuko bidigadigaho twate biriya, ukabona undi musaruro ukabura, kuko nta musaruro wovamo mu bintu muri ko murakora dufite sens. Et
depuis education bace bakizuminga iyi ni la Chine forme chaque année buri mwaka yigisha des millions d'ingénieurs encore une fois uzona ziba kuri internet ngo hano ngo twiga ifaransa mais allo ninde ashaka programme d'éducation si mwebwe niba mushaka kwigisha no cyangwa kirusi yagishiremo niba muna joteze imbere hano urabwira abana bakago bagiye kwiga bagiye kwiga no abana barakunda ingénieur hari abana bayishi bakunda ingénieur mugabo bayikunda ruko nayo bateza imbere ico gihe ugira politique yo kubankuraja nuko bereka aho bazokora so la Chine bashizemo engineering scientifique et de technicien urona ko bashizemo mu bintu bitanga umusaruro namwe ntabana biwanyu imbere wanashaka muza mukangamira abana babandi iyo marungitse hanze ne muduhakarore mu marunga kuja kwiga ibintu vya politique mucaga baze kubasubirira etc so nico ntuzeye giteza imbere igihugu hariho vyinshi cane nta muntu yogenda arabidondagura urabona ko ngaha vyanditse ko mugabo dantureka ni kintu kijanye na leta urabona ko bavuga ngo le développement chinois repose sur la combinaison de plusieurs éléments un état capable de planifier sur long terme iki kintu sinzi ndacumvisigira kabiri donc guplanifier à long terme leta pana we wavuze ko mudafise leta nta gishoboka ko leta nibipanga bo ko leta ishoboye kugira imipango long terme ivyo byo ngo 2040 2060 iyo ntabwo yita umupango c'est pas planifier on c'est dreaming nukurota ni nta vision mufise ni ibintu vuga ngo Imana izobitunganya ni slogan nta plan mufise muti reka turabe ibintu vyibanze vyo tuma tushikayo notama nkuko nabivuze iyo infrastructure amabarabara meza energie abantu burya hatagira energie nta kintu kimwe gishoboka za telecommunication hanyuma education ivyo bintu vyibanze mukamura bitegura imyaka 10 ya mbere kumburi kari gushiraho hanyuma 10 ikwikira akaba gutangura de base hanyuma 30 kumba mugamushito mushaka mugabo ivyo bitahari ntibishoboka hanyuma baravuga nyene izo marché etc ushobora encore une fois une forte priorité donnée à l'éducation éducation hanyuma stabilité politique ifavoriza les investissements bon numva umuntu yogoma abisubiramo ariko nivyo ico bitaro miracle chinois yagizwe na leta chinois yari organisé alors monsieur Neva iyo utunganya uswanira aba jeune n'iyindi migwi umenye yuko mu vyukuri akaze koteza imbere igihugu kuguplanifia ukazoza ku Burundi kari mu minwe ya leta absolument ariyo leta uri imbere urongoye izo za Amerika muhurumbira barakoze gushikaho bagira reserve bacatagwa kuwanga bo Amerika ntabwo wanga d'abord Amerika bari mu bantu bakora cyane pe done navuze ko abadede batari informé mu bihugu bakora cyane gose ni Amerika c'est trop ridicule abantu muri Amerika ndabumva ni muwe umunyamerika usanga afite ubuzi bubiri butatu bune butanu n'abantu bakora birenze no ugiye n'amalive absence donc amakonje bahabwa ku mwaka abanyamerika bafite amakonje ateye isoni nk'indwi zibiri niki abo muri Burayi baratunga abanyamerika nayo makonje abari karokora icyo bita side haso ariko ko turi dukogwa umutelefone uramutora abanyamerika ntabwo bawanganga bwana Neva abanyamerika mu bantu bakora bararengeje ntabwo gusa barakoze nivyo barafise ibintu byinshi mugabo baguma bakora aho kandi ndatubisubiremo Amerika nabwo yateje imbere n'abanyagihugu bateratanye utuntu habaye founding fathers habaye visionaries hanyuma barateza imbere igihugu ariko ntabwo wanga n'utafise icakora bacamuha assistance sociale kuko birahari wewe rero wase gukora ucuvuga uti nabonyaho udafise icukora bacubaguha assistance bon none assistance sociale encore ikona kazi ka gouvernement ijana kwijana sinuvuko amen none bwana Neva wowe ushaka ivyo bintu uri kuravuga bikore bande ko leta ari yagomba gutanga izo assistance sociale yagomba kuba bavidama ahubwo rakoze kubwira izo mbonera kure bamenye yuko hajya bahora bavuga ko n'umuntu adakora bamuha ikintu kimutunga mu bihugu biteye imbere nawe mukavuga ko n'uwakoze ahubwo mutamuhemba wowe tuvuga ko n'umuntu akorera leta nta kintu kizomutunga mugabo wemera yuko mu bindi bihugu ahubwo n'umuntu atakoze bamuha amafaranga batunga zambona kure zikunze kuza ngazivuga ngo none wowe ngo uvuga ngo hari ahantu ngo umuntu atungwa n'amafaranga kuye muri leta ahubwo hariho n'utungwa n'amafaranga kuye muri leta ku buntu ataco yakoze Neva reka kubwira ngaha muvyumva mwambonera kuremwe ucogendayo nyamugira ngo nikindi mwatinye gukora muca mugenda iyo bahejeje gukora bullshit abantu bava mu Burundi ntababatinye gukora
abantu bava mu Burundi, abarundi ikintu bobagayira nuko ari abanebwe. Abarundi barakora. Abarundi bava mu Burundi benshi, la majorité, the vast majority bari mu bihugu bariko bakora amasaha menshi, bakora mu condition adashoboka, aho muri Kenya, aho muri South Africa, muri Zambia narahabaye, twavyuka nka saa 10 tugiye gutora ibidandazwa biyera imikate, tuja twugurura iduka saa 12 kugira abantu bagiye gukora bahite baragura utuntu, ukiri guhagaze utaruka kuja gutora ibidandazwa rikarenga mpaka amatara zimye ukaja kuryama. Dude, abantu bari Dubai no gukoroka kwiteka barakoroka bajyana abanebwe. Abantu bari muri Saudi Arabia usanga umudame yakozwe n'umwarabo umwe ugasanga kaje mu mazu 4-5 gukora. Je barabambwira n'abantu bari gukora hard. Abantu bari muri Canada hehe mu bamutubwira ko bajya gukora ibintu bikomakomeye, ntabwo baba bagiye bahunze akazi kuko n'akazi kari mu Burundi, ntibagiye barondera welfare kuko n'abakozi baba bagiye gukora, bagiye gupambana. Never reka kuba mukora abantu mu nkovu, abantu bava mu Burundi kubera Uburundi hadagishoboka umuntu akora amasaha yose agakora akazi gakomeye muga akabura amafaranga mutunga ku munsi yoguma mu Burundi ahakora iki, ugashiramo nyene nuko kuntu mu bahohotera nabagenda kuko bahohotewe. No, sinzi gituma badedwa badukora mu nkovu akakwirukana gaca kugenda gukora mu nkovu. None mbwira utanguye gukora ufise imyaka 40 utaravye neza ntumva ko cugira isheke. Mbo nabo bantu batangura gukora afite imyaka 40 akeshi usanga ari leta yabadindije, ni leta ibadindiza. Bon, mu bindi bihugu uhereye muri South Africa ukabandanya ibihugu novuga biri hejuru ya South Africa kumbure na za Kenya ko bimeze, umwana kuje imyaka 5 acaja ku ishuri 5 years. Mu Burundi mwashira kuri ndwi, hanige umuntu agenda afite imyaka 9 umuntu ndavyumva. Iyo ni probleme ya leta igomba gushiraho education ifavoriza ko abantu bavansa. Hanyuma umuntu akamara imyaka muri 6e akadindira ugasanga umuntu agiye muri seconde afite imyaka yagomba kuba ari kuri university, aje kuza seconde afite imyaka yagomba kuba amaze imyaka 6 akora. Je murabona ngaha sinzi umuntu nabonye ngo umukobwa yagoye ahantu mu buraro ugasanga umuntu akiri muri seconde afite imyaka 30 20. Ivyo ni leta mu bisanzwe ibadindiza, nukumbure no mu buki n'abantu baba bafise akagenda barahagarika baja gusuma, bahagarika baja gukora ubuzi. Sino mu bindi bihugu hariho leta ziplanifie neza, umwaka kwije imyaka 5 ajaja ku ishuri, akiga imyaka 12 13 kwije imyaka 17 18 agaja ku university, akiga imyaka 3 ine seroroka ukirasukiye kwiga kuba docteur, mu myaka 21 22 akaba ararangije atangwa kuja gukora akazi. Nuko mu bindi bihugu babipanze. Hanyuma agaca aba progression, akagenda progress gake adozamuka, hakaba ntuzeye infraction yo kumaintenga ubuzima bwiwe, akagura inzu agakora ibiki ibintu nk'ivyo. Mugavyo bintu ni leta ibifacilita, ntabwo ari abanyagihugu bibwiriza ngo reka dukore ukureka njana umwana wanje afite imyaka 5 ntimubona mwakira. Donc ibintu byo kudindiza akacaba ikintu kiri muri CNDD kiri no mu Barundi amfete ico no kwita encore éternel recommencement. None nk'umuntu yahejeje akagenda akigisha imyaka 4 5 6 7 8 9 10 cyangwa akaja guca imanza imyaka 3 4 5 6 cyangwa akaba mu docteur imyaka 3 4 5 akandi kazi kose, mu nyuma akabona mu Burundi biranse kuko umaze imyaka 10 ukora udashobora kugura ikintu, utashobora kubaka inzu, ico gihe ubona ko ibintu bishoboka. Ucu usanga agiye muri Saudi Arabia, agiye mu Barabu, agiye muri France, agiye muri Amerika, agiye muri Canada, agenda hose agashika hera a zero. Urumva iryo bara? So donc ibi bintu byose muri ko mwakiza abarundi ni probleme ya leta, niyo idindiza abarundi, niyo idindiza Uburundi. Bwana Neva eka kuba mutwanira abanyagihugu, ahubwo ni murabukunda ivyo bintu mu bireforma mugende muramwiki ko bindi bihugu bibigenza. C'est pas rocket science, naboneza ko bitakomeye cyane. Hano ibiti 10 vy'ivoka je 2030 sinzoba afise kuri konte miliyoni 5. Bo abadede kandi novuga ko bafise low IQ, bafise mentalite ntoyi cyane, ashoye gufata ikintu kimwe akakibambirako uko kuntu babambiye kwivoka. Sinzi ahantu bagikuye, ahantu babambiye kwivoka. Ndavuga kwivoka d'abord gutera igiti civoka, igiti voka kimwe ntigishoboka kufa cyagutungishije, c'est impossible. Okay, nubwo dufite magic ufise gwa rutaro rw'ikirundi, ivoka ukaryamura ugaca ugiye urishora directement muri Amerika ukaca ku rutaro mu joro gashikayo, no kuvuga ukevita zijya transport ko kesha na kesha babeka ngo ivoka muri Amerika ari guraya. Ntiwibaza eske wo guhivoka atirinshike muri Amerika vyo gusaba ngahe? Wo guhivoka ati ngiki gisamba c'amavoka kijana muri Amerika ugishikanye kugurusha ngahe cyo cyagutwaje ngahe?
ico nico kintu umenga abadede nta sinzi uko kuntu ko kubambira ngo ivoka ngo uva ngo wotere ivoka ntizova ari gukijije nta muntu kwisi arakizwa n'igiti civoka okay nta muntu numwe kwisi nta gihugu na kimwe kwisi uzosanga ngo hari abantu bakijwe n'igiti civoka hashobora gusanga abafermier b'amavoka farmers navyo niba biri planifiye kuko nk'igihe hageze kushora ibintu hanze ibintu vy'ivyo kurya sito i Burayi hari processes ndende cyane je nageze kuba ndi involved muri programme abamaroke bashaka kuzana amafruit hano twamaze indwi zishika zine turi kuri internet kuri telefone bababaza twereke iki twereke traçabilité mu kwiza amanoma yahe mu kuza amanoma yahe mu ipakira mu bwato bumeze gute dude ntabwo ari ikintu uvuga ngo ushize ku mutwe ngo urashoye iyo cyo kubambira ngo ivoka ngo uzocume mu miliyonere forget ukeneye ko mu miliyonere nto gutera amavoka nto gutera ivoka rimwe yanduka ukeneye ahantu hari terre yagutse ugakora agiture moderne ubundi ugumurima wisiribangira ko hanyuma no kuyashora hacabe kibazo kwa nyine hatari marché iri ouvert unuvuze ngo sinzi umuntu ngo wagufatanya itabo igiseke y'amavoka baca bakupfunga what's that iyo dictature yakajagari muyikura hehe amavoka ibintu vyose nta kintu na kimwe usivye kumbura ibintu biri protege ibintu vyose umuntu ararima ushatse agashora hanze ushaka agashora à l'intérieur ushatse akarira muhira ibintu vyo kugira muzana akanyanyazo mu banyagihugu atakintu kiriho kivamo biteye isoni tubajeshaka ko mwebwe gwaruka muracafise umwanya nimutwigane twe twakize sheke muzohura n'abantu bafise imyaka nk'iyiwanje baramaze gutumutwe avuga yuko apfuye ataco yihaye bo ango info abantu benshi bata umutwe muri imyaka kubera CNDD FDD muri imburakimazi mwananiwe kera abantu babarimu abantu babaganga abantu bose bakora muri leta wasanga bahagaze neza ni wasanga yubatse inzu nziza abana biwakabagaburira bakiga neza abana bo mu kibano akabafasha abana mugabo umuntu ariga akaronka master akaronka PhD akaronka akazi muri leta kanakomeye akaguma ahembwa inica ntikize iyo ni erreur ni faillite ya leta amareta yose kwisi ndimo aya functiona abakozi bayo abahemba ico bita living wage dayino bafata iya mbere iyo en fait aba activiste bahagurutse batezukene ko ama company ahemba neza bahera kuri leta we comme leta niwo gomba gutangura kutakarorero ariko encore une fois nashaka ko abantu ba juste bakora leta aba engineer bakora leta aba accountant bakora muri leta bose usanga bahembwa barimo abaganga biki bahemba umushahara ubatunze agira imyaka 50 afite amafaranga mu mutunze kandi yize yuko hazoboneka na pension harimo na ya leta muga muri vyose ntabihanije tuma bihebura kwaze uko leta yabatereranye atakintu zobafasha bagize mu musaza bwabo so ibintu byo guma mutuka mukora mu nkovu abanyagihugu bagowe mu bikomeze aho nyene bizoshobora kuzofasha muga nashaka kandi mu kurangiza imbonera ku mumve neza bariko baravuga yuko aba badede babasaza bananiwe je convient abasaza vyarabananiye cyane surtout aba badede baje bazanye iyo esprit kinyeshamba ntibigeze biga kwimoderniza ntibigeze biga ko bari kubatwara en état moderne ikeneye planification ikeneye justice ubutungane ikeneye ibintu ko bikogwa mu nzira nziza ikeneye en état de droit ikeneye coopération y'ibindi bihugu tant bien que mal mugomba kuba mumvikana canke mungana amazuru kugira mugire coopération iyo ni encore bassesse primitive ico kintu carabananiye aba jeune s'il faut faire no gukora le contraire y'ivyo dede iriko irakora atari ivyo muzoragwa igihugu kigwaye kandi mudafite ububasha bwo kivura sinzo umuntu yakamubwira ngo twunga bakumviza kama wa South Africa bariko baravuga ngo subiri wanyu ngo mufixe mutunganye ibihugu vyanyu niko musazo bariko babwira nyafrika bari muri South Africa ati mu vyukuri bariko bavuga kuri ibihugu vyacu abantu bakaba bagatagura no gusubinywa tukabifixe ndavuga ni uburundi kibazo gifise sinugufixe gusa n'ikintu gikenewe sinze sigufixe ora nk'inzu yo yavuye kwirangura ashobora gusiga havuye kwitegura ashobora kurishirako muga Burundi bikenewe ko umuntu azokubaka from ground up ahereye ku mushinga duza hejuru bwaramaze gushwanyagurika kandi mwe mu bajene mwe abadede umva ko babemeye ko babushwanyaguye bazobahereza kubera ngo so akwanka akuraga ivyamunaniye bizosaba inguvu nyinshi cyane kugira ngo Uburundi mushobe kubuzamura sawa mugira umunsi mwiza.